cyambere gusohora hit song ni ibintu vyikora urashobora gusohora indirimbo ntibe hit ubwo nyene ariko mu nyuma abantu bakayikunda ikabanyengetera uwo rero ni wo muziki udapfa bivanye na écriture washizemwo bivanye nuko na unique ubashize mu ndirimbo kuko igituma indirimbo nyinshi muri industry zidupfana umusani canke umuririmbyi sinzi uko vyita kose akora indirimbo yisunze ibigezweho uwo mwanya kandi ibintu bigezweho uwo mwanya ntibiramba abarimvyi benshi akora indirimbo zigezweho muri Nigeria ugasanga wumvise indirimbo yiwuca wumva ibintu byo muri Kamerigado ni master man ujya mu type muri hip hop just nibaza ko hari umumbo sinibizemo beef ariko kuri jewe niho muraperi nemera mu Burundi buzima. Yes bakunze bandative mu bize ko ntigera ngyama n'umunsi n'umwe ngoma nkora kugira ngo ngume ndabereka ibintu meze neza no munsi nasoye garakana mu gangster MG ameze neza ubona ko yahinduye look ndetse anaberewe cyane MT number 1 number Wizo vipi bro very fresh too Yohana iyo hinduye look biba bivuze ku mufanzi w'umuziki ndondi bo ubabaye serie urabona mushatsi nakuye white ga white Sharon kashati kera intumeze fresh akayaga kameze ngarahura n'abafanzi biwe cyane bazati MT nambano gura n'abafanzi biwe bivuze iki bo icambere bivuze ko aragaciro tuba duhana hagati y'umwartiste n'abafana kindi naco muri bajye abafana twahuye harimo staff yanje haba hariho ukuntu duhura tukiga ivyiterambere y'umuziki wanje muri rusange n'iterambere y'umuziki w'u Burundi urumva rero guhura n'abafana canke guhura na staff ni bimwe mu bituma dutera intambwe mu byo turiko turakora ego ariko hari abantu bashavuga ati uri umustar ushizwa kwifunga yuhuye n'abafansi benshi bituma bakumenyera bigatuma ya respect baguha itakara shoshoye mutina mbabona kivuga ko iki mbo biravana n'uburyo bikoze ubwari bwo kwifunga nivyo uri umustar of course ntabwo ucawi uja haboneka abantu bose bagume bakubona mugabo urafise umustar wari we wese arafise abantu biwe bindani abafana biwe bindani bamuha impanuro nta muntu numwe abura staff yiwe bamuha impanuro baba bari kumwe nawe mu vyakora urumva rero abo ntiwo binyegeza kuko binyegeje ntiwo wocukura he ubumenyi none bwo kugira nawe uravyumva ego ngarutse neza kuva mutina mbona shika harabaye no vyita yuko ari ambutiyaje aguma atera ambutiyaje gano hino aho novuga neza yuko yashize ambutiyaje kuri status yavuga ati queen video ndamubuze ajya desamesha 300 gushaka kuri no saha mutina mbona ntawe araronka cyayemeze gute ndamaze kuronka benshi nuvuga ndinze nshyira kuri stati navuga ati nkeneye queen video barampa amafoto menshi ndafise abantu baca bandukira amafoto menshi gusa rero nuko uca usanga hari gushaka kundukira amafoto vana shaka mpora ndonka benshi ariko uwo ndondera nkamubura urumva cyangwa mvuga ati sindamuronka kugira muraje amafoto barungika mbonemwo uwo nifuza ko dukorana nk'umu gangster nawe uravyumva biba bitandukanye n'ivyo abandi bantu ego ico nye naco nye cyarabaye nabonye ko umuntu wavuze ati eba naje ndamubuze bagoma bampereza amafoto ntashaka mutina mbana bashaka umukobwa ameze gute muri location bavuga ati uyu nyaje kabisa arambereye mbo icambere je mba ndondera umukobwa atamenyerewe gose sino kuvuga atamenyerewe gose je mba ndondera umukobwa ari unique atamenyerewe muri industry cyane kuko bivanye n'indirimbo mbagiye gukora mbashaka nyine umukobwa nawe ari wewe uzobona muri video kavuga ati MT number 1 none yamukuye he byagenze gute akaba ari ubwa mbere umubonye nuvuga rero umukobwa akwije imyaka umukobwa afise igihagararo mba nkeneye mbo nawe uravyumva yiyubatse imana yamwubatse uwo niwe mba ndondera ego ikibazo nshaka kubaza ariko untunge gatoyi kuko hari ikibazo nshaka kubaza ariko sino kibaza ntaramenya ikintu kimwe cyo nyene MT number 1 hari mu mahanga yo bafise mutambukanye mbo ico kibazo ko icyo kimbajije ko yaramvuze ivyo mu queen video oya kubera ko hari ikindi kibazo ngoma mbaza ariko sino kibazo kintarakironkera kinyisho ndamufise umutambukanye voilà nagoma maze kibazo kivuga ati nimba atawuraronka uzoronka bizogora gushagura ko no muri queen video kugira ngo umuronke biragorana eski harakano rero uzoshira mu nzovuga twejeje tuzobana karamata oya bo hari ibintu bibiri bitandukanye abakobwa dushira muri video of course tuba turiko turadandaza amasura yabo
nuko benshi batashaka kubivuga uko mugani ko biri nukuvuga mba nshaka wowe ubonye video yanje ugumuyiraba kuko kuyiraba ni benefit kuri je nukuvuga rero umukobwa nshira muri video ivyumviro nkorera ko kugira ndamushire muri video bitandukanye n'ivyumviro nokorera ko kugira nshira umukobwa mu nzu mbaye ntamufise nuvuga rero ntabwo bajya usubona muri video ariko ivyumviro bituma tubashira muri video arico gituma donc ntibihuye n'ivyo wokoresha ugiye gushira umutambukanyi mu nzu muzovyarana abana muzogira iki biratandukanye. Ego Mti number 1 nubwo akunze kubihakana ariko arafata ingendo kenshi ava mu mahanga za mu Burundi akongera agasubirayo kandi iyaje tuba tuzi neza yuko agira ari kuri indirimbo numwe mu baririmbyi atomara umwaka ataraye kwa indirimbo shaka kuri 3 canke 4 kandi zose ari kura video tugaca twibaza ati kubera iki ziga ngenda zikoresha kenshi cyane kuza mu Burundi amafaranga asohora abari menshi kose kuruta ariko ashitse aratubwiye ati wapi sinazana n'umuziki gusanaje gutembera akabigira ibanga. Wewe mbo navuga ko wewe uravyumvira bivanye nuko ubona ngenda nkagaruka kabiri gatatu uca wimvira ko amafaranga ari menshi mugabo nturambaza umbaze ati mbega ubigenza gute kugira ugaruke gatatu kuko wewe kwiyumvira ko amafaranga nkoresha ari menshi nivyo wiyumvira si ivyuzi si ivyuzi kuko ushaka no gupereza ugasanga nza kubuntu ukaronka indege kuzana kuri gusare nta lift y'indege bahoma oya lift y'indege zirabaho none tuvuge nk'umuntu akora ku kibuga cy'indege aronka lift y'ubuntu rero we ntavyuzi ko nigeze gukorayo ntavyuzi ko nzokorayo cyane no bankorayo urumva upfa kuyumvira gusa yuko amafaranga nzana ari menshi njora kuba mfise akazi ko ku kibuga cy'indege nkaca ndonka lift z'ubuntu none ubumva. Ego tugaruke neza kuri umukobwa umukwini video waronse waramurose ariko turashaka kumenya ati Mti number 1 umukobwa azomukoresha mu ndirimbiye ko maze imisi mbona hari ibintu byinshi agoma ashira kuri stat binera makenga cyatumye mvuga ati jenge nsubenda murondere tuganire indirimbo zoyibona nindayisohora ne uzoca umwanya indirimbo namushizemo sishaka kubwira ati tere yayo sishaka kwikuririmbira byose ivyo nta na kimwe shaka gukora mugabo urazi ko ibintu vyanje ni surprise surprise rero mu kwini video turi kumwe namaze kuronka urabona nambaye impuzu z'ubugeni urabibona kabisa yabana nawaza kuba yambaye impuzu z'ubugeni wamushutingiye neza kwashika hejuru ifoto uri kumwe na Fabilove Kamirigado ariko iyo tumaze kubona ifoto y'abari babiri bahuye abantu baravuga ati nimiburi buri hawo bari igikorwa kiri hagati y'abantu babiri eske ico kintu cyo Mti number 1 akivuga ki ijya foto ivuze iki ijya foto twari duhuye nk'abajama yari yantemberereye twari ko turapanga karere nyene kubuzima busanzwe umuziki ibintu nk'ivyo of course mugabo ijya foto irashobora kwifisa ibintu byinyegeje inyuma mugabo tudashobora kubabwira muzobona twiteye ko hari ikibombe hagati ya Kamirigado na Gangster vuga Gangster na Master of course Kamirigado ni master man ujya mu type muri hip hop just nibaza ko hari umumbo sinibizemo beef ariko kuri jewe niho muraperi nemera mu Burundi buzima ariko cyane imvira ati eske indirimbo ya Mti number 1 na Fabilove zomeze gute mu gihe tutamenyereye ko Mti number 1 akorana n'abaraperi ni naco gituma ndamutse nkoranye nawe no korana nawe nyene kugira mubibone kuko ntimumenyereye nkorana n'abaraperi. Ego kasubira nyuma gatoyi aho twahereye kuri rencontre yabaye harabajije ibibazo benshi barabinanirwa Mti number 1 gihe yatanga ibibazo bikabananira yiyumvise gute mu rujya mwanya imbere y'abafanzi biwe niyumvise ko ndi umuntu w'umuhinga cyo ni cyambere iyo ubajije umuntu ikibazo kikamunanira ubura umuhinga mu kubaza ariko ntuyumviye ati peut-être abakunzi banje batakurikirana ibintu vyanje iki kuko ivyo niko ndabasaba mbona swata oya kuko ni benshi babitoye benshi barabitoye juste gusa nuko batagize 100% nkuko nabironde nuvuga hari kibazo nabajije ati umuntu afise indirimbo indwi muri telefone yewe aze tumuha agashimwe hari uwari afise ngo 200 mugabo nimba yari yanyoye urukanywa rutagosoye sinzi uwo yagiye kubimenya mu nyuma intuza yahese
ikibazo cyaheze cyagira hariho wara muribuka hariho wara afise indirimbo zitandatu arabura imwe kugira ronka gashimwe hari wara afise zitanu hari wara afise hari wari yasize ngo telefone umva rero ntabwo byanyetse ko badakurikirana ahubwo barakurikirana juste gusa nuko nashizemo ubuhinga bwinshi mu kubabaza nashizemo ubuhinga bwinshi bituma bananirwa mugabo nta na kimwe hari bindi batoye kuko sinabajije ikibazo kimwe ego dushatugaruka neza ko baravuga kuri Big Farious ya 19 number 1 yuko hari ikintu kiriho kirako kuko bisa no kumenga nabantu bako barasupportingana umwe akoze igikorwa undi aragipostinga undi akoze ikindi undi akagipostinga siko bari ikintu mu gihe tumaze imisi tuvuga ti MT number 1 ko kadakorana na Fizo nawe atwemeze batugere nko amaze imisi atugera kuri Sadbi bo gusupportinga icambere kwanza gusupportingana ni umutima w'umuntu samaronko y'umuntu kuba nshobora gupostinga indirimbo ya Fizo nuko nshobora kuba mbona ari nziza kandi ndavyemera ko yakoze neza cyo kimwe nuko nanje ubona yanje akayipostinga ivyo nibisanzwe ntaho bihuriye rero no kuba ari kimenyetso cyerekana ko tugira dukorane vraiment ni hagera ko dukorana muzohibona surprise nkuko mwayibonye kuri Satubi twakoranye gusa rero urumva abantu nibaci bareka kwiyumvira ko nimba mvuze ikintu cerekeye Fizo ngundi ko ndakora indirimbo nawe urumva niba byiyumvira uko it's okay ariko kuri jewe uko niko ndabisiguye ego duvise umu gangster akora ibintu neza indirimbo nziza kuri cya kijyu ciwe kimeze nk'ikinanga nikakunda kuvyita ariko duca dushaka ati MT number 1 ngira azotegura igiteramo akavuga ati for myself ndatoga igiteramo abakunzi banje bazi tugesho biri mu nzira kandi sikera gose gusa nuko tukuma duhura n'ibibazo vy'ingwara nka za covid n'ibiki tukugarirwa amakaraoke n'ibiki umva rero ibyo bica bituma dusubira inyuma muri music dukora muri business y'umuziki mugabo nk'ababanyi y'umuziki w'u Burundi muri rusange n'abanywanyi ba gangster nabwira ko ibiteramo biri mu nzira biri imbere parindire tubategura ibintu bimeze neza yego imbere ko turangiza ikiganiro kambaza ikibazo kimwe ariko mwabari ikibazo ngire mbaze ndavuga kuri abantu bakurungikira amafoto bavuga ati akira nguyu mukavuga ati siwe ese nk'umukobwa muri ujya mwanya babwiye ati MT number 1 akeneye umuntu aje muri video akavuga ati muhereze ifoto mwagacha bamubwiye ati bana wawe yavuze ko atagushimye muri ujya mwanya yumva mu icyo mubwiye bo hariho imvugo mu Kirundi iyo uri kurago ni nkuko ugiye mu isoko kugura impuzu ukavuga ati je nshaka impuzu imeze uko baje badandaje bose barakuzanira amakanzu cyangwa amapantaro bivanye niyo ugiye kugura iyo ariyo uzanira ukavuga ati asi narondera iyi size siyo ntinkwira nambara 30 wa umpaye 38 cyangwa ibintu nkeneye kurera iyi niyi so donc ni ibintu ntabwo ari ibintu bicana ingufu kuko iyo urondera ikintu baguha byinshi ugacagura ubwo rero nta mukobwa n'umwe ashobora kwiyumva nabi kuko nawe urabyumva urondera impuzu y'umweru bakaguhirabura ucubwira uwundi mudandaje ati we nta y'umweru ufise cyangwa ibintu nk'ibyo ni ibintu biri simple juste ketse winzigo nyene ne washobora kwiyumva ati je ndi mwiza ibi nibi none ifoto yanje ntimunshimye wayasuko bimeze ushaka kuba uri mwiza ariko unsumba ugera nka none noje gukora n'umukobwa ngira ngaha kandi hari habagera hano urumva rero ni excuse nyinshi canke impamvu nyinshi zituma umuntu wo musigurira ko ico warondera atari curonse kandi akabitahura neza tanziga ibayemwo cyane mukazokorana no mu nyuma ego ikindi kintu cyashaka kubaza MT number 1 n'umuntu tuze neza yuko akora indirimbo zidapfa iyo tuvuze indirimbo zidapfa nza ndirimbo nubwo barasohotse muri 2000 uyumvise muri 2020 uvuga ati wow iyi ni indirimbo kabisa ariko tugacha dushaka kumenya ati MT number 1 ibanga akoresha kugira ngo indirimbo ziwe uko hasodekuye asoke hit song je nikaki ndabona ndetse nta nubwo numva MT yakubise swata nireba ngakoresha kugira ngo ubwasohoye arekure hit song cyambere gusohora hit song ni ibintu vyikora urashaka gusohora indirimbo ntibe hit ubwo nyene ariko mu nyuma abantu bakayikunda ikabanyengetera uwo rero ni wo muziki udapfa bivanye na écriture washizemwo bivanye nuko na unique ubashize mu ndirimbo kuko igituma indirimbo nyinshi muri industry zidupfana umusani cyangwa umuririmbyi sinzi uko vyita kose
akora indirimbo yisunze ibigezweho uwo mwanya kandi ibintu bigezweho uwo mwanya ntibiramba abarimvyi benshi akora indirimbo zigezweho muri Nigeria ugasanga wumvise indirimbo yiwuca wumva ibintu byo muri Nigeria canke akora indirimbo wumva nyene zimenyerewe mu makartier zigezweho bariko baratamba mu club iyo ndirimbo rero yayisohoye canke nk'ubu je ndayisohoye yashobora kuhitinga ukwezi kumwe muga mukundi kwezi akaba atamuntu yoyumviriza par exemple nk'ubu nk'indirimbo za Diamond zirahitinga uwo munsi zikahitinga ukwezi zikahitinga iminsi nga mugabo nawe nico gituma cagumagera nyinshi iyo hageze nk'ubu je hari indirimbo ziwe za mbere zanyohera hako nk'ubu ntiwonambwira titre yazo ariko hari indirimbo nzi kuva nkifise imyaka 15 n'ubitaramva mu mutwe n'ama lyrics yayo ndayazi bivuze rero ngo umuziki kugira ntupfe nuko ura muziki uri mu ivyumviro bimara igihe donc hari ubuhinga naturel usanga waburimwe mu ndirimbo bituma n'umwana azovuka mu myaka ingahe iyo ndirimbo azoyigerako ego abavuga neza yuko MT number 1 indirimbo ziwe yo bagura agura lyrics canke akandikirwa mbo kugura lyrics canke kwandikirwa mbo sishaka kuvyemeza canke ngo ndabihakane kuko bivana n'uburyo wewe bitahura canke uwo bari karatwumviriza wese yo bitahura kuko icambere uri umuntu ufise ubwenge bro wiyumvira ufise ubwenge ndakubaza ikibazo nanje kuri ico nyene kugira ndanakwishuriremo umuntu ari karakora business ivyashara urazi ko ashaka gutangura yuguruza akabutike yateye imbere bigenda gute mbo yateye imbere baravuga arava kuri ya boutique akaja kuri alimentation nini kandi abantu baravuga amajambo menshi yuko yaciye mu nzira nizi yarinze kugira ibyo gatera imbere amajambo menshi cyane aravugwa mbo uramaze gusanga umuntu yateye imbere muri business ari wari karatoza amafaranga kuri reception oya ashiraho abakozi so bivuze rero ngo ico kibazo ndibaza kira kwishura bisigura ko MT yarateye imbere muri music uri afisa abakozi nyine barandika bisigura ngo nk'ubu je nshatse gukora indirimbo nteye imbere urumva nta problem irimo ko no hamagara abakozi ati ingo mumfashe kuko ntazi cyangwa kwirohisha umutwe weshe ukeneye nuko ubundi hari ibintu abarundi badatahura bro abarimvyi bakomakomeye abo tuzi bose ba muri Amerika hose nta murimvyi agenda kwandika studio nta murimvyi agenda muri studio afise urupapuro ngo yaranditse indirimbo yandika indirimbo hari nk'abantu baza amajwi baza amajambo barengana 10 uwo n'umurimvyi abateye imbere abafise staff yitahura urumva uwo n'umurimvyi ateye imbere mugabo utaratera imbere uriyandikira kuko ugiye no muri studio utanditse indirimbo ngo bibe yaruzuye producer agusohora nivuga ko MT number 1 akorera kuri uko rwego rw'abantu bateye imbere mbo iyo umaze gutera imbere ibintu ntubukivyikorera ushaka kubiha abandi mugabe iguma bikwiyitirira ifo yuko abarundi tujijuka mu mutwe rero kushuja ngaho ngo MT garandikisha indirimbo ngo agira ibiki nuko nimba ndabikora ndateye imbere canke mvize ubushobozi butuma nshobora kubikora nta underground canke artist ari hasi yoronka umuntu amuha ivyumviro kuko numutahe ego duce tugenda ku kindi kibazo turabona basadwe bagenda n'ama bouncer tukabona baririmbye batandukanye bagenda n'ama bouncer ariko MT number 1 bagenda n'umupolisi w'igihugu ni kubera iki agenda n'umupolisi w'igihugu mu gihe abandi bagenzi bagenda n'ama bouncer ariko umupolisi kuri we abavuze iki kubona avuze ko ari umupolisi w'igihugu safe yuko je numva ari ibintu bimeze ne ahubwo ivuga ati mutagendana n'inyeshamba tumenyere bajya abantu bacungera abashefu abategetse nyene bo muri guverinema ibintu nk'ibi oya ivyo mwe nivyo mwishizemwe umupolisi canke umusirikare acungera abanyagihugu abashefu bafise ntuza yabo ariko kawaida je mu byo menyere kuko mbosi ndakorera muri ivyo ntuza ngo mbumushefu kumbura imana izongera we sinzi gusa rero nziko umupolisi kawaida no hanze ajejwe gucunga umutekano w'umunyagihugu umunyagihugu wewe jewe nuvuga umunyagihugu polisi ajejwe gusekiriza umutekano w'umunyagihugu cyo kimwe nuko umusirikare agwanira igihugu we ubayemwo ntabwo agwana ngo umushefu ngo aronke security agwana we kugira wowe umunyagihugu ronke security na cyane kugira ngo turangize ikiganiro reka ngende mbajije akabazo kamwe mu Burundi wese ategezwa kubibaza muri no mu gihe twumvise ko MT number 1 yaronse umukuru video yarashaka ndetse peut-être baba bari mu kazi ariko abarundi bitega iki kuri MT number 1 inyuma yo kuronka ndavyemera kaba hit song ndetse igakundo higa no hino abakuru n'abana bakayikunda
bitege iyindi imeze neza, bitege bijya nyine mpora ndabaha nzorenzaho kuko urumva dutera twongereza. Uwo indirimbo zanje ziryohera azobandanya aryoherwa, nzokongeza isukari abandanya aryoherwa. Uwo zibihira nawe yumva harimo umuravumba, ngiye kongereza umuravumba naho nyene zibandanye zimubihira. Ego gusubira inyuma kwa Mutima mbabone n'igari mu keto twabonye ko yashize kuri status yerekana aga flag arashya ko n'indege yerekana kumenga agomba gusubira inyuma. Tumwitegeye ko azosubira inyuma gari tunamuherekeze nimba bizokunda. Gusubira inyuma ni mu minsi, ariko umunsi ushaka no guhinduka, nico gituma ntigera ndabuvuga cyo kimwe no nuko iyonje ntigera ndabivuga kuko shobora kuza umunsi ugahinduka. Ibi bihe tugezemo si byo gupfa kubwira umuntu specifically ngo umubwire ngo uku nuko n'amasaha ari gihe uhana gahunda n'umuntu bigahinduka nkanswe umunsi. So ninsubira inyuma nzobasezera muzobibona, hama ibindi buzima bubandanye. Yes bro, murakoze cyane kumwanya mwadohe kabisa, Imana ibahezagire cyane. Merci. Ego bakunzi ba Ndati bomwe yibona kwa na MT number 1 number Wiz Gang Wiz Nation nandi mazina menshi mwake muramwita. So stay tuned kuri Ndati TV, gira subscribe, like, share na comment, baze kumwumvise vyinshi nabaryohe mwahimbawe, twari tumeze neza nyine twari tuberewe inyuma kamera naho hariho dossier ariko arakora bimeze fresh mze baba.